Chantal karibu tube turayaga. Uno munsi ni free mic ahubwo reka ndabipresize neza hama gusa on va privilégier abantu bari aussi baravye ijya conference, abantu bashoboye kuyibona en ligne canke bari bahari physiquement canke abumvirije novuga amajwi yasigaye, donc ababiravye kuri YouTube canke hama mwese ndabashimiye kubona mwaje kwifatanya natwe. Amasura namambona umuntu agirwa n'abantu. Je gihe nari Bruxelles narashimye cane gose guhura n'abantu bakubwira bati burya jewe izina ryanje hajya kuri Twitter ndinyegeza nitwa uku gutya na gutya. Byari biryoshe guhura n'abantu twama tubona mu space, bon très rarement basaba ijambo d'ailleurs si tu veux, mugabo byari biryoshe guhura n'abarundi bene bacu. Franchement je byaranyoye cyane. Il y avait plus de 200 personnes. Bon bose ntibari abarundi, harimo abazungu n'abantu nyene usanga bakora mu bintu byo gufasha agateka kazina muntu, ariko somme toute ijya conference je yarandyoheye. Cambere candyoheye nuko commémoration ya 10 ans ikintu coroshe. Tumaze 10 ans mu buhungiro, 10 ans abantu je ndibuka kera duhunga abantu hariho bavuga bati none ntimwoca bugufi Dede mukayireka igatwara 5 ans plus tard bakagitanga. 5 ans plus tard yari 2020, ico gihugu ntaco bigeze batanga, ahubwo cagumye gikena, abantu bicwa, abandi bangazwa, abanyeshuri baba afet umenga kwishuri bagiye kwiga ubujuju, aho indero kera yatangwa ubu atani igihari, yaba muri qualité y'indimi biga canke mu mamate canke ibiki. La qualité de l'éducation et de l'enseignement elle a baissé grave. Ubu hoho bariyongeye izindi 5 ans, donc de 2020 à 2025. D'ailleurs yihaye 7 ans je pense ujya ndayishimiye. Igihugu kigeze habi ko haca haba une organisation yorganiza 10 ans plus tard ikavuga iti nukuri reka twibuka bacu. Byari biryoshe cyane kwibuka bacu, byari biryoshe guhekla justice et réparation ku bantu bagiye. Kandi je sama beaucoup touché kuko bajya abantu twabona ku ruhome, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi. Suko turaba hatari tukiri bazima, ahubwo nuko Dede ico gihe itiyumviriye kutwica, kuko turi mu vyara vyayo dans leur griffe ntibari gusiba kutumara. Donc iyi space mwana shaka jewe c'est pour célébrer la vie. Ndacari muzima ndabaho, abo Dede yadutwaye bariko baramanifesta nabo yishe kwa gusa yaba il y a eu des témoignages zari zibabaje cane, abantu bishwe mu Ngagara ataco bari bagize. Ibintu vyabaye mu Ngagara kijya gihe byari biteye isoni. Hariho umuntu twayaze après la conférence, wewe qui est un témoin direct y'ivyabaye mu Ngagara. Umujene wese babona mwibarabara bararasa kijya gihe ca ruduzuduzu. Bon ivyo vyose turaza kubiyaga mu nyuma, ariko c'était très poignant, c'était très touchant. Abadede baricishije abajene mu madocumentation babicisha inzara, hahandi bareka kukugaburira ukamukubitwa inkoni bakaca bagusiga gutyo utafunguye, hahandi umubiri wonda tellement que umubiri utangura gufatana n'amagufa, umuntu atabagishobora no kuvuga ati basi mumbwirira biwacu ko jewe byanje vyaheze. Donc c'était bien yo kubona quand même abo bantu hariho abakiri bazima bagishobora guporter le message y'ivyo babonye, y'ivyo baciyemwo, kuko rimwe na rimwe mu space Dede yararungitse abakenyera rugamba hamwe n'imbonera kure zidegije nkuko boba bariko bagwanira ubwoko bumwe, kuko Dede nyene nivyo yagira. Yavuga iti aha muri 2015 ni bwa bwoko nyene bushaka gutaha, kandi barisha abantu nabi cane. Urazi kwicisha umuntu inzara, amagufa yiwe agateba agafatana n'umubiri, umubiri ugatangura gufatana n'amagufa. Sinzi uko nico kintu ko mushobora kuciyumvira. Hari abantu qui ont témoigné abana bishwe mu Nyakabiga mu Ngagara hose, gushika naho n'abasoda batangura kurira.
ati ibi bintu abantu baraheze. Hama ukazobona abantu baraje kugushinyagurira muri no misi mu ma space biyita badede no dayore biyita ngo baje kugwanira bwa bwoko bumwe nyene dede yari kwiramara kijya gihe ukaza wumva ngo birigwa ibujumbura hewe ngo birigwa ibujumbura nivyo tuzobigarukako kandi pole pole abakozi ba dede bazomenyekana kuko nta kuntu bokwama mu space batesha umutwe abahunze ababonye ababo bapfa abantu banyazwe ivyabo abangajwe abiciwe hama ukaza wumva ngo bahora baje ibujumbura kandi kenshi cane kumva ngo hariho n'ama message bagize yo gusuhuza Reverien igihe yaragwaye c'est terrible. Wilson karibu cane. Wilson uranyumva? Nibaza ko co-host atanyumva. Chantal karibu. Yo mwiriwe nazega mwese yo ndabakumbuye gushika naho donc mu bisanzwe sinzi ico navuga ubonye kubera niyo tugitangura ide conference nayumvirije ariko kamwe ndashaka kuyumviriza by the way me ndifuza yuko tubandanya ikiyago twese hamwe bikagenda neza ndagaruka tu ntagisivye. Merci tous yuko nyumviritse. Ego Chantal merci kuba wahabaye turaza kuyaga neza abashaka ijambo n'hésitez pas kuduga hanyuma dusangira ikiyago. Wilson ubu uri kuranyumva ni wowe uri kuravuga micro yawe ntitugiyumva klika kuri micro. Ya Ray ndakumva ubu muranyumva? Yego turakumva neza cyane. Amakuru y'imisi? Okay, amakuru ni meza nibaza ko naho umeze neza. Asha jenda aho urumva mperuka restare mu Bubirigi kuraba bene bacu abarundi n'abarundi kazi kuyaga nabo kwirabira n'amaso yanje ijya conference hamwe no gutangara kwa meme ko abarundi barenga 200 bahuye hanze. C'est quand même c'était quand même étonnant. Ego Ya bon en tout cas ni vyiza cyane kuba abarundi bashobora guhurira hamwe bakibutsanya ko igihugu kibakeneye kandi bagafata nibaza ko mwafashe n'umwanya wo kunamira abishwe abamaze kuzimanganirizwa ubuzima babuzwe muri imyaka 10 igihugu novuga kiguye novuga mwisanganya ryo kugira abategetsi batabikwiye hanyuma rero biba ari vyiza iyo abarundi bagiye barahura kugira ngo barabe ico bashobora gukora kugira ngo igihugu gisubire mu nzira nziza. Rero mwizina ry'abatari bahari jewe ndashimiye abantu mwese mwashoboye kuhashika kandi shimira cyane Focode ku bikorwa vyiza idahengeshanya gukora kugira ngo abarundi bari mu kaga abarundi bariko baratotezwa abarundi babuzwe bashobore kuronka ubutungane kandi n'ababo bashobore kubatabariza ko muri bariya duhora tubona benshi baratabarizwa abandi nubwo hariho abo usanga ubuzima bwabo bwamaze kuzimangana. Rero n'ukuri je ndashima cyane ibikorwa by'ishyirahamwe Focode kandi nkanashimira cyane gose bivuye ku mutima abarundi babandanya bashigikira ivyo bikorwa abarundi babandanya bahagararira ukuri n'ubuntu. Murakoze. Ego Wilson atabanga wotubwira ico wibaza ku bantu bamaze imisi baponda Focode bavuga ngo ba Pacifique ngo bahemberwa ngo guharura ibiziga ngo bakorana n'abadede ngo twebwe ngo je nawe ngo turaba garçon de course ngo fete ngo ibi byose ngo nidiri turimo ngo ya paripe hutu
nkaba nzi ngo sinzi wambwiye mu gatondo sinzi ko yoba yambeshe ukumva ngo uwaraye araremesha ico kiyago twebwe urumva ngaha amasaha yacu ntahuye n'abari muri Canada ukaza wumva nk'umuntu yariko araremesha ikiyago aponda ba Magie Maison Shalom bubatse ama hôpitaux abantu bamaze kubaka amashuri y'abana bakiga abantu barihira abana ama université za Lyon mu Bufaransa ukaraba umuntu ariko aragupondera Focode Pacifique umugani wawe amaze gukiza ubuzima bw'abantu batari bake kuko si kurondeza gusa abapfuye hamwe no kuduha analyse kuri leta ukaraba abantu bagupondera Mutama Mbonimpa bamucokoza ngo ijwi ryiwe ngo yigirisha gutya na gutya kumbe afise rijya jwi effectivement kubera Dede yamurashe ku muhogo babura barondera nyene kumwica me nyabantu umuntu akibaza ati mwe mwamariye iki uburundi mwamariye iki nabo mubana mu nzu mwamariye iki umuryango wanyu juste de manière générale ukabura ugiye kwihonsenya ugasanga nyamuntu ariko aragira space ariko ayigira kubera vuba ashobora kwirukanwa muri Canada ukaca usanga ariko agira space kugira Canada ntizomwirukane yitwaza ati ndi umu activiste avugira abatutsi kugira ati ubwoko bwacu barabutikije ati rero je hajya ndi umu activiste wa hatari ati mwana ashaka abantu benshi baranyanka ati nico gituma ntari butahe muri no misi ndabasavye mwaba Canadien mwe ntimunyirukane iyo ikaba nka kaya mbere uwundi wonyene yagize space ukumva bamwirukanye mu nzu yahora bamwo donc yirukanwe n'umugore asigaye aba mu mashelter même pas capable yo gukodesha inzu n'abagenzi biwe akavuga ati reka nkodesha inzu n'abandi bantu mugabo ariko agira space yo guponda none izo space zo guponda ngira ndababwire barundi kazi kandi tuyaga ukuri ata bintu byo kuja kure je mu gatondo nariko ndayaga n'abarundi bahisemwo gufata umuheto umwe muri bo aratwenga arapfa kuko ariko ambwira ati rega bajya abantu ibintu bavuga ni ibintu vyo kuri Twitter kandi burya Twitter n'abarundi bake bayiriko ati kandi ibintu bavuga nta numwe vyabujije akazi abo n'abantu bari bahisemo gufata umuheto ati ibintu bavuga ça n'a jamais ralenti qui que ce soit hama aussi j'ai observé Focode bagize inama izamwe abantu 200 barenga handi uvuga uti none ya majambo b'abantu birigwa baravuga ubwo umuntu ntiyo babwira ati wewe uwagutumye mubwire ko ari moba byahombye mbwira Reveria uti akazi mwantumye kananiye kuko bagize inama y'abantu 200 iburaya ca wibaza iyo bari kuba bari mu Burundi ca wibaza iyo bari kuba bari mu kindi gihugu inama bagize yari yuzuye plan akake hama ukibaza uti none za space zose bagira kavuga uti bon ok je peux comprendre umwe je peux comprendre ko ashobora kuvuga ati ndiko ndabikora kugira Canada ntizinyirukane kubera nta residence permanente afise ariko abandi clairement bashobora kuvuga uti mwebwe vraiment tutabeshanye ibi bintu murimwo n'umwuga twari twarababwiye umudamu yitwa ziri ku nama yiyita ziri ku nama niko yiyita kuko siko yitwa Nkunzimana Félicité utafye izina ryiwe kuri Google ukagira recherche kuri Google ya Nkunzimana Félicité muraza kubona yuko leta ya Canada yamwatse inzu yiwe imukubita camunara ku nzu yiwe kwera atarisha amataxa
ejo bundi twarababwiye tuti uyu muntu aduteye amakenga agira space ane atanu akritika ba Magi Maison Shalom nababwiye abantu bubatse amazu abantu bubatse amaorphelina abantu bubatse amasinema bubakira abana b'u Burundi akamari ko arabatuka abambika ibara ndababwira ni uyu muntu aguma agira space du matin au soir aba muri Canada yitwa Nkunzimana Felicite niko yitwa uyu muntu n'umushomeri mumbwira ikimubeshejeho abantu baca bavuga ngo abeshejweho n'amahero y'umugabo wiwe namwe ndasubiye ndababaza ariko Ray nibaza like uko abayeho ubuzima bwiwe niba ashomereye cyangwa adashomereye like abarundi nta kintu na kimwe biri bubafasha oya naco biri bubafashe ariko umurundi amenye reka tuvyite connect the dot wowe uri umushomeri hakuja basi kugira ubere ukatsa umudugu gatwara abantu kabadepozo kunguka amahera ucohitamo kumara amasaha 8 utuka abantu bafise ico bimariye canke ubu uriko urahembwa na dede kugira ugarure yanzu yakubiswe ca munara iyo niyo question ndakubajije nawe Wilson twese dukoresheje logique wewe inzu yawe bagira bayikwake mwese mu birabe biri hajya biri en ligne ndashobora no kubashirira ko amafoto ama screenshot si vous voulez umuntu bagira bamwaka inzu si batayimwatse reflexe ya mbere ni kuca yiruka kuvuga mu space canke uburi kurabihembegwa iyo to horaire yo kuvuga mu space au moins 5 fois par semaine pendant 8 heures uburi kukora iki voilà Wilson nkebura umbwire ico uvyibazako bon sincerely speaking kubera ko space kuja mu space twese turayajamwo and haro space nanje moranko ugasanga imaze amasaha 5 angahe iyo ndi muri iyo mfise day off so kuri iyo case ahubwo jewe le contenu y'ivyo avuga nivyo numva ngira iki kibazo sino kuba yokora space kuva nubwo yoyikora kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu ashobora kuba ari umuhamagaro yifitiye ariko le contenu y'ivyo avuga nivyo ushobora kuronderamo yuko abikora afise impamvu ariko arabikora sino urumva tuvuze ngo abantu bakora dukora ama space kuko na Jamara ndazikora uhava usanga twese tugiye kwiyumvirana ngo nawe urahembwa eske nawe ikoze kubera ko wahembwe ibintu nk'ivyo Wilson wowe urakora abizi Wilson boba bagira bagutwara umuduga wawe n'inzu yawe nkaza mbona wirirwa mu space nogenda muri Toronto nkakubaza nti nta kiraka wosaba ukaraba basi ukuntu wibeshaho icya kabiri uravyivugiye uti ce qui est le plus important ni n'amajambo avuga none inzu yawe ikubiswe ca munara uca wiruka kuvuga ngo bajya abantu sabatutse iyo priorité ni yagutega nani je ndakeneye kumenya à quel moment inzu yawe uri kubitwa ca munara kuko utashoboye kuyiriha uca wiruka muri space kuvuga ngo banaka ngo naba fraudeur d'identité ivyo bintu nibikiga mutama donc naho où on se pose des questions jewe iyi conference débat ya Focode ico nayishimiye yanyeretse yuko burya ba Focode ntibigeze bishura bajya abantu ntibigeze bitaho nivyo beko baravuga ils ont avancé kandi je me suis dit tiens au fait les Burundais barabazi kuko je veux bien kugira ama space nanje ndayagira nkimarira amasaha 7 n'ibiki ariko croyez-moi leta y'u Bufaransa yovuga iti inzu yare yitugira tuyikubite ca munara mwomara igihe mutambona kandi naho mwombona just nabanje kukubwira ngo we Chantale ngo urumuhutukazi ngo urumutwa ngo ngukorana na FDLR ngo umuntu mbaze ngo paripe hutu sinobanje kubajyanyisha abagabo twaba tuje canke noza nkababwira idiri tugakora idiri tugakotiza tugatera imbere bon ivyo nivyo je nokoze sinzi yuko chômage nyishe nicaye Montreal Canada igira ifatira inzu reflexe ya mbere nogira ari kugenda gutuka abavyeyi babandi ngo naba fraudeur d'identité
Bon, voilà, j'ai donné le ton du space. Wilson, ngira ndaguha umwanya uba urelabora, comme ça duce dushobora kwakira abandi bantu. Okay, urakoze. Bon, nyene urumva abantu si imisi yose duhuriza ku bintu, ku vyiyumviro vyacu, ariko ubudasa bwacu mu bisanzwe bw'ivyiyumviro vyacu vyategerezwa kutubera something to cherish, kuko twese twiyumvira co kimwe, usanga umenga ubuzima buba boring ukuntu. Hanyuma kuri ico wari uvuze rero ku kibazo je wambajije ubwa mbere, abantu bafata fokode bakayivuga nabi, bakavuga yuko bakorana n'abasendede, bariya abantu batabariza ngo abe aribo babanyuruje, ngo canke bakaba bavuganye n'ababanyuruza. Jewe ivyo ndabifata nka vya bindi ngo uwugutuka ntagutorera, ariko hariho n'ikindi kintu tudategerezwa kwirengagiza. Leta ya CNDD-FDD ku kintu co gushobora kwinjira mu bantu bayigwanya, abantu baharanira ko igihugu gitwarwa biciye mu mategeko, irabishoboye kandi irashobora kwinjira no muri ayo mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, yaba mu migambwe n'ahandi. Twagiye turabona ingene CNDD yashoboye gusambura imigambwe yose iri mu gihugu, ihereye kuri Iprona, irinjizamwo abantu bayo, barinjira muri Iprona gushika hejuru, barayisambura Iprona, Frodebu, izo za FNL, n'ivyo bigambwe vyose vyandagutakiye vyari biri mu Burundi. Twarashoboye kubona ukungene CNDD-FDD yashoboye kugenda irayisambura, n'amashirahamwe yigenga. Muribuka ibintu vyitwa nyakuri, ugasanga umuntu aravyutse mu gitondo mwari muri kumwe ukazibona agiye gushinga irindi shami ry'iryo shirahamwe canke ry'uwo mugambwe, akavyita ko ari ryo rya nyakuri. Ivyo biriya vyose yari ukuboko kwa CNDD-FDD. Rero uno musi kuba ko hashobora kuba abantu bashobora gukoreshwa n'iyo CNDD-FDD kugira ngo bashobore gusambura aya mashirahamwe aharanira agateka ka muntu, kuko aratera induru, arayifukura, arayishira hanze. Donc birashoboka kuko urabona yuko abantu benshi barakoreshwa kugira ngo bashobore barambagariyemo gusambura iyo migambwe, ayo mashirahamwe yigenga, n'uwo wese ashaka impinduka mu gihugu. Rero bariya bantu jewe ndababonamwo imigwi ibiri, imigwi itatu. Hariho abavuga kubera ko bararushe, bararindira ko igihugu gikira, biranka, hama bata ubwenge, bapfa kwivugira ibije mu mutwe vyose. Abo ni umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri ndawubonamwo abantu bakoreshwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Abo nabo barabahemba, hanyuma bakabinjizamwo, donc bakabigisha ingene bashobora gusambura, ingene bashobora gusema zizani mu banyagihugu bakoresheje ubwenge bwinshi. Donc bashobora kuba ari abantu bari muri ayo mashirahamwe nyene, canke abanyagihugu basanzwe, hanyuma bakavuga koko, bakakwereka yuko abo muriko murakurikira, abo muriko murumviriza, abo muriko murafatanya ari abantu ahubwo babi, bifuriza inabi igihugu. Uyo ni umugwi wa kabiri. Umugwi wa gatatu nawo mbona abantu bikunda, abantu bikunda, donc bafise jalousie, bafise ako gatima kabi ko kuvuga ati biriya akora kuki jewe atarije ndiko ndabikora. Abo bariho nabo mu buzima bwa misi yose, turahura nabo. Umuntu ico adashoboye akifuza ko n'undi atagikora, usanga ariko araponda from Monday to Sunday. Ariko rero jewe abo mpa agaciro cane nabo bakoreshwa n'ubutegetsi, kuko ni nabo baba bafise inguvu ziruta iyo yindi migwi ibiri. Ariyo mpamvu ushobora kwibaza yuko bamwe hano bashobora kuba bakoreshwa n'ubwo butegetsi kugira ngo basambure societe civile, kuko ntushobora kumbwira yuko muri societe civile yose ibaho, ego turi abantu, turakora ibicumuro, turakora ivyaha, nta numwe ari, biratugora ko tuba perfect ijana kw'ijana, ariko ntushobora kumbwira yuko uri umuntu umwe
ushobora guhera kuva ku muntu wa mbere gushika ku muntu w'igihumbi mu bagize société civile bose ubagiriza ibintu bimwe n'aba fraudeurs d'identité ah, n'aba donc bakorana na leta y'Igitega kandi ugaca usanga n'amajambo ukoresha niyo na leta y'Igitega ikoresha. Aha nagira ndabahe akarorero gatoyi. Murabona ibi bintu badukanye ngo vya fraudeur d'identité. Iyo umuntu aje muri société civile, nibaza ko ziriya société civile zose ziri mu Burundi, tureke FOCODE, meme n'iyi AC Genocide Cirimoso, nibaza bayishinga ko batavuze ngo ni association igiye kujamwo ubwoko bumwe bw'abantu gusa. Rero uciye waduka ukavuga ko abantu ari aba fraudeur d'identité kubera yuko ngo wewe badahuye n'ubwoko wari wifuza ko baba bariko baravugira, urumva ko ari ikibazo. Kuko ntushobora kunyumvisha gufata umuntu ukamwita fraudeur d'identité juste ko atavuga ivyo wewe wiyumvira, ni cerekana yuko mu mutwe wawe wari wifuza yuko iryo shirahamwe arongoye rijamwo ubwoko bumwe bw'abantu gusa. Kandi ivyo navyo nibaza mu gihugu c'Uburundi no mu bindi bihugu nibaza ko ivyo bintu bidashoboka na gato. Rero biratangaje, niho nca mvuga ko abo bantu bashobora kuba bakoreshwa n'ubutegetsi kuko FOCODE ishingwa nibaza ko batayishinze bavuga ngo rizoba ishirahamwe ry'abatutsi gusa. Uwoyirongora rero yaba ari umututsi, yaba ari umuhutu, yaba ari umutwa, yaba ari umuganwa, nibaza ko ubwo bwoko afise ataco bumarira abari muri iryo shirahamwe, ahubwo ivyo akora ibikorwa vyiwe nivyo novuga biba bigiriye akamaro abantu bari muri iryo shirahamwe. Uciye rero ubona umuntu aza akakubwira ngo uriya ni fraudeur d'identité, ntiyategezwa kuba ari harya, kuko uriko urambwira yuko FOCODE akazi ikora twese turakabona, itabariza umurundi uwo ari we wese agize ikibazo, yaba muri iriya ntuze ya Ndondeza, barondeza abantu bazimiye, babuze, kandi nibaza ko batabanza kubaza umuntu ati tubwire ubwoko bw'uyu muntu uduhaye. Rero guca umuntu yaduka akavuga ngo c'est un fraudeur d'identité, sinzi ikintu bikuyeko. Mu majambo make ushatse kutubwira yuko wari wifuza yuko FOCODE riba ishirahamwe ry'abatutsi n'uwirirongora akaba umututsi kubera ko arivyo ushaka. Aho rero uca ubona yuko muri vya bindi jewe menyereye vya mucezo wa ndani vyo gusambura ari ico kintu leta ya CNDD FDD ikoresha. Ni nayo mpamvu nca ngaruka nkavuga ngo bano bantu bashobora kuba bamwe muri bo bakwirikira ivyo batazi, ariko abandi vy'ukuri bo bazi ivyo barimwo, bazi neza yuko bariko barakorera umugambwe uri ku butegetsi mu gusambura ayo mashirahamwe yigenga. Wari utanze akarero ka Margarita Barankitse. Margarita Barankitse nabo badede nyene barigeze kumaramara baramwita mama nationale kuko batahura ibikorwa vyiwe. Nubwo uno musi novuga bashirukanije bagata ubuntu bakamwita ivyo bamwita, ariko au moins un jour barigeze kureconnaître ko ibikorwa yabikoze atitwaje ubwoko, atitwaje ikindi kintu. Ariko uno musi tugaca tubwira abandi bitwa ko ari abarundi bari hanze y'igihugu bahunze, baduka bakaza hano bakavuga yuko uyo muvyeyi ari, sinokoresha amajambo bakoresha, ariko nabo baramwitwa ko ari umu fraudeur d'identité, bakumvikanisha yuko ngo yareze abana b'imfuvyi z'abo badede. Nkaca ngaruka nkavuga ubwo rwanko ufitira umwana w'umuhutu w'umwaka umwe, w'imyaka ibiri, w'imyaka itatu yarezwe n'umuntu, wewe bisobanura yuko muri wewe uhuye n'umwana w'imyaka itatu kubera ko mudasangiye ubwoko nta kintu womufasha. Iyo mvugo jewe sinibaza ko banayivuga bayikura ku mutima, ahubwo n'akazi bariko, kuko sinumva umuntu nyamuntu afise ubumuntu muri we yiyita ko ari umuntu, ari umuvyeyi aba hanze y'igihugu, wobabazwa nuko umuntu yatoye umwana w'imyaka itatu, umwana w'imyaka ibiri, akamurera, akamukuza, ukamuhora gusa ko uyu mwana yareze yari umwana ngo w'umuhutu, yari umwana sariko aragwana. Twarabonye kuri leta
zagiye zirakurikirana. Umugore wa Nkurunziza yari Bujumbura, none abantu baciye baja kumwica ngo nukwera ko umugabo ariko aragwana, abana be baciye baja kwica ngo nukwera ko se wabo ari mw'ishamba. Oya, ahari ubuntu umuntu bamuhora ivyaha yakoze, ntushobora guhorwa ivyaha vy'uwundi muntu. Rero n'uwo mwana w'imyaka 2 sinzi ko havuja kumwica, kuko uwo mwana nta bwicanyi muri we aramenya, nta gwanka aramenya muri we. Uwamutoye akamurerera mu rukundo, nibaza ko utoca uno musi uza kumutuka uvuga ngo nguriya ngo ni fraudeur d'identité, nguriya ngo ni igikoresho c'abadede, ngo n'ikimenyimenyi, ngo yareze ngo abana babo niwe yabareze. Jewe numva abo bantu ntibabivuga ngo ni ibintu biriko birava mu mutima wabo, babivuga none kubera uri bakazi Sylvie, bahawe. naho vyoba biva mu Urakoze. mutima wabo, cari ikibazo kugira ubandanirize wowe uvyeexplica gute yuko abo bantu justement bavuga ivyo bintu, abahutu n'abacakara, abahutu ibi n'ibi baje bafise amashene kw'izosi, naka n'umufrodere d'identité, si umututsi wa kweri, umututsi wa kera agira ibi, ukaza wumva ngo birirwa i Bujumbura. Wowe wobisigura gute? Nivyo nariko ndavuga, nuko bamwe muri bo babikora nk'akazi, n'akazi bahawe, kuko turabizi neza iyo CNDD-FDD ishaka gusambura ibintu irakoresha, kandi kenshi ikoresha abantu basa n'ivyo bintu bagira basambure. Nimba ari societe civile baca bakoresha abantu bo muri societe civile nyene. Uno musi rero izi mvugo za Hutu Tutsi mu Burundi zaragarutse cane gose, cane pe. Urabibona uravye n'amatora yabaye ukungene, uravye ingene no musi n'amashinga amateka yubatswe, inama nkenguzamateka yubatswe, n'ibintu ubona yuko CNDD-FDD iriko iraviola cane gose ibwirizwa shingiro. Rero jewe nca ngaruka nkibaza nti, kuba uno musi hoba abantu bazumva ko bari kuri extreme yayindi iteye ubwoba, umuntu akaza akigisha yuko abahutu bose ari abicanyi. Nk'umushingantahe Mukasi, canke sinzi uwundi mupapa hano numvise ariko aravuga, babahoye yuko bavuze ngo abagénocidaires bari mu mugwi witwa Paripehutu. Abakoze ivyaha bagiye bariyegeraniriza mu kintu, yaba mu Rwanda murazi Parimehutu, FDLR, donc n'abantu bagenda bagacreya ikintu hama bakakijamwo. Ivyo nivyo bapfuye, ariko ugaca wibaza umuntu wacu aza akakubwira ngo oya, ngo nimba uvuze ngo abagénocidaires uvuga abahutu bose, ngo hama umuhutu atishe ngo wazokwimenya ngo yikuremwo. Ivyo urumva ko biteye ubwoba, biteye umwana w'umuhutu avutse uno musi none uramwita umuhutu, nimba yavukiye mu muryango bamwita ko ari umuhutu, ari fier yo kwitwa uwo muhutu, uwo mwana yavutse uno musi uca umwita umwicanyi gute, uca umwita umugénocidaire gute kandi ataranamenya n'ubwenge? Rero umuntu avuga ivyo bintu uca wumva ko ni ubutegetsi, kuko turabizi ubutegetsi ingene bukora, buriya butegetsi bwa Bujumbura ingene bukora. Birumvikana neza cane yuko izi mvugo ziri kuri, donc batomba kuri extreme yo hasi, yo hejuru cane, ari ukugira ngo bahe justification bwa butegetsi bw'i Bujumbura bwirirwa burigisha yuko muribuka 2015 bica abantu, bavuga yuko abatutsi n'amakartier ariko amakartier contestataire ngo ari ay'abatutsi, ngo bamwe abatutsi benshi, ni ukugira ngo bumvikanishe yuko abatutsi bashaka kugaruka mu gihugu, abatutsi bashaka kugaruka ku butegetsi. Rero uno musi haciye haza uwo muntu nawe agaca avuga ati abahutu bose n'abicanyi, abahutu si abarundi, baje bava iyo mu bindi bihugu, bazanana ngo na karavane y'abazungu ngo bikoreye ibivarizi, ngo ubundi akaza ati abahutu n'abacakara, ati mu bisanzwe umuhutu ntiyategerezwa gutwara, ati abahutu nta matongo bigeze bagira mu Burundi. Ivyo bintu abivuze ariko araha justification babategetsi bahari uno musi, kuko nabo muribuka Severi iriko iraca imanza, iriko iragira nti, bavuga yuko abatutsi banyaze amatongo abahutu, abandi uwumva uwo nawe agaca aza avuga ati abahutu ntibigeze bagira amatongo. Ni cerekana yuko bariko baraha justification ubutegetsi bw'i Bujumbura kugira ngo ibyo bakora uno musi ukungene bariko baratoteza
umututsi mu Burundi bariko baratoteza n'umurundi uwo ari we wese by the way vyumvikane kuko baca bagenda bakavuga ati mwumvirize ingene abashaka kuza kudukuraho bariko bariyumvira hanyuma urumva none izi mvugo wibaza ko ari imvugo ziza gusenyura CNDD-FDD canke ziza kuyikomeza izi mvugo z'ababwejeri n'abaziri ku nama ziza gukomeza CNDD-FDD ziza guha inguvu CNDD-FDD yo kugumaho kuko uno musi hariho umuntu aza kwigishwa bagaca bamuha zino mvugo hanyuma agaca avuga ati uno musi inzara ni indembeje mu Burundi ubukene bumereye nabi ariko omwe nopfuma mbona hagumyeho bano kuko abo bobo nibaza zoca banyirukana mu gihugu abo nibaza zoca bangira umucakara none tuvugishije ukuri à la fin ziriko mumva hari icyo ziko ziragira CNDD-FDD canke ziko zirayifasha ni naho reje campera mvuga nti bamwe muri bo bashobora kuba baratumwe n'ubutegetsi abandi nabo bagakwirikira ivyo batazi juste kubera ko umuntu yaje akavuga ati dumututsi nje kuvugira abatutsi nukuri ko Imana abatutsi bararenganijwe we akumva iryo jambo gusa agaca avuga ati wow n'ikimenyimenyi bamwe muri bo murabona ingene bataye umutwe kubera ko amafoto yabo yagiye hanze abantu babamenye kuko baraza hano bakabesha umuntu yimariye imyaka 10 adashobora gutaha mu gihugu kubera kazi azi neza ko atashe baramufunga canke baramwica mugabo wawo ndariko araza yinyegeje inyuma ya catfish we buri mwaka aritahira neza areze we nta kibazo afise mu Burundi ashobora gutaha ameze neza nta umuryango we ntibahunze uwo muntu rero agacaza kinyegeza inyuma ya zino catfish zo kuri ntuzi akaza agacira umuriro koko wawo ndamaze imyaka 10 adashobora gutaha akumva ati umuntu aje kumvugira agaca aje inyuma yiwe agaca agira ati ndarose umuntu ngiye gukorana nawe ngira ngo azomfasha tuzofashanya duhindura ibintu kumbe ntazi yuko uyo muntu ari umutumwa ari umukozi ariko akorera CNDD-FDD murakoze. Ok, merci Wilson. Ndahava nshiraho sondage mbaze nti ku bwanyu musanze bajya abantu bama bita abandi fraudeur d'identité bama bataha surtout uwiyita ziri ku nama mwotubwira igituma ataha muri kijya gihugu c'abacakara haba hashaka iki ico kintu musanze bama bataha quelle sera votre réaction kuko mwese ngaha muri pa mwese benshi muri mwebwe muri mu buhungiro abadede barabakoreye ikibi hama bama baza kubatsa kubabwira fraudeur d'identité abacakara yererere ok yama yitahira abafere biwe bakorana n'abadede bon none nabo nyine n'abacakara ku bwanyu iyo ije ico kintu ndaza kugishirako ku bwanyu umuntu yama yitahira misi yose ubwo ntiharimwo un fond d'hypocrisie ntariko aragusuka kuko je sinumva ko no kubwira ngo reka kuja muri boîte de nuit nirigwayo reka twakire monsieur Nibitar karibu cyane Tarsis voilà karibu cyane urakoze Reynold ndaramukije kana Wilson nukuri hamwe umuntu ariyumvira hamwe hari gihe umuntu atumutwe bikababaza muravye nko mwanya turiko tuvuga bajya abantu hari gihe usanga umenya ntibyari bikenewe mugabo kuwundi mwanya naho ukabona ko bikenewe gose mugabo batutesha umwanya munini gose wo kwiyumvira ibigo igihugu barya abantu nta muntu numwe je nimira ko atabona ko bakorana n'ubutegetsi bwa Bujumbura kuko nta kiretse uri kigugu canke uri umuntu atiyumvira igirangaje ntawe yohenda muri ibi bihe turimo sinzi ko mwaravye akareresi karaho kaba kibiswe vy'inkona muri iyi minsi baririmba n'indirimbo bavuga ngo
bavuga yuko bategerezwa kugaba intuze imbonerakure ziza kugaba ntibazitwara igihugu. Urumva hariho imvugo iteye isoni y'ubutegetsi buriko buratwara igihugu uyu munsi, hanyuma n'imvugo iteye isoni yabarya abantu bijya n'ibintu mu bisanzwe tutari dukwiye no gutaka umwanya, birateye isoni. Mugabo twokora iki ahubwo dufokalize ingufu zacu mu kuramya dukuraho ako karanda, rega n'akaranda. Igihugu cacu kiragowe n'ukuri kose, kiragowe kuko uko mbona ibintu bimeze turakwiye no kwiyumvira odora yaho tugeza kwiyumvira. Eske mubona yuko CNDD-FDD ishobora gutwara imyaka 20 ata force invisible, force opaque ziri derrière CNDD-FDD? Jewe nimvira yuko nukuri hariho ibibazo byinshi cyane. Jesse nshobora kwiyumvira CNDD yo bishitse kuri igihe itwara igihugu, ni ibintu bisiga ubwenge. Mugabo tukagoma biremaze kuba normal, tukabinormaliza. Mugabo ni catastrophe, ni ngorane. Turakwiye kuyumvira plus au-delà y'ibintu tubona, hanyuma tukiyumvira umuntu yokora iki. Nitwagomba twifokaliza muri baradusamaza kandi babigira exprès. Jewe nta nkeka ni CNDD-FDD irasamaza, ikoresha bamwe, hanyuma nayo irakoreshwa. Afite ikoreshwa nande? Birateye agahinda kuko jewe sinumenyera tubaze manda yoba yarakunze hanyuma n'ubu ikabibandanya gutwara. Je nibira ko hariho une force extérieure. Murakoze. Ego murakoze. Je mumbabarire, si mumbabarire comme tel, mais ni mumbabarire muri sens ya s'il y a incompréhension. Igituma hariho incompréhension ni gute? Kuvuga ngo turabataka umwanya ni vyiza kubataka umwanya, kuko nta muntu yari kuguma poliwa esprit z'abarundi, kuko tureke meme n'abarundi bajya abantu bari bagerageje kwegera abanyarwanda, kwiyegereza FPR, kwiyegereza abantu bo muri Nord Kivu, kwiyegereza abanyamurenge, ngo kugira ngo bagire ngo Alliance Tutsi. Ikintu abanyarwanda canke aba bantu bo muri Nord Kivu, aba ba M23 tubona, ikintu batari batahuye nuko bariko bagwa muri piège ya CNDD-FDD ya Reveria. Kuko narabashiriyeho preuve zerekana yuko Bwejeri yakoranye na Dede wenyene avyivugira, avyiyandikira wenyene ubwiwe muri 2010, avuga ko ari we wahora yandika yitwa Thierry Hakizimana. Bwejeri wenyene yandika ati yari jewe, donc avuga we ubwiwe Bwejeri. Thierry Hakizimana yari umuntu yandika cane muri site y'abadede yitwa abarundi.org. Iyo site yari yikasa uwo wese yoba yitwa ngo n'umututsi. Bwejeri yari kwa kina double jeu, yiyita umututsi d'ailleurs pur, akavuga ko abandi atari n'abatutsi, akaca navyandika muri site y'abadede. Je voulais montrer ni trahison yiwe date de très longtemps. Donc igituma biri important qu'on en parle nuko bajya abantu bari batanguye gukonvenka abantu bo muri Nord Kivu, kwegera abantu bamwe baba FPR, rega batanguye kubasuka. Rero niho biba bikenewe kugira umuntu atahuza abantu ati nk'abavandimwe mwe ntimugwe mu mutego wa Reveria. Aussi bêtement que ça, abantu baza gukina ku bikomere mufise vya génocide ego zabaye 93 94 si vous voulez, ego zabaye, ariko bariko bakina justement kuri ivyo bikomere kugira dans le présent babasuke mu zindi ngorane. Donc je ndabigira kuko je connais les enjeux. Ica kabiri, ajya majambo Bwejeri avuga ati aba bahutu n'abacakara, ati d'ailleurs dufashe igihugu ngo tuzoca tubirukana, aba ariko avuga exactement ivyo Reveria avuga, ariko arantrena abana. Ababwira ati aba bantu batashe ntibaje kubohora igihugu, batashe kugira twebwe batwirukane.
Bwejeri akaca avuga mot pour mot ayo majambo. C'est important ko umuntu wese yiyumva ko akeneye gukuraho CNDD-FDD yidisocia publiquement n'iyo discours, cane akereka abo bari kumwe ati jewe uyu muntu ntituri kumwe, akereka osi n'abadede ati iyo mucezo wa ndani yanyu twayibonye aho muriko muraja. Donc suguta umwanya ibi bintu, s'il vous plaît, suguta umwanya, ahubwo la lutte commence ici même. Kuri abo nyene baza guprofita des souffrances abantu baciyemwo, des blessures abantu bafise, bagashaka kubazimagiza abo bantu nukubapointa du doigt très tôt. Kuko muri Bible baravuga hari abantu babaza Jésus ati à quoi ressemble le royaume de Dieu? Akababwira ati le royaume de Dieu ressemble à un champ où quand les hommes dormaient, c'est ça le mot-clé, quand les hommes dormaient, l'ennemi a semé la mauvaise graine. Quand les hommes dormaient, igihe abashinganahe bari baryamye, l'ennemi en a profité pour semer la mauvaise graine. Hanyuma baravyuka basanga les bonnes graines zivanze na les mauvaises graines. Baca babaza le chef ati none tugire gute? Aca babwira ati nta kundi, tubireke vyose biduge, nihagera récolte tuzobona les mauvaises et les bonnes. Mugabo inyigisho Jésus yarashatse gutanga kijya gihe, c'était pas kurindira le temps de la récolte. C'était que les hommes ne doivent pas dormir, sinon la mauvaise graine sera semée. Muri opposition, muri diaspora, mu bantu bariko bariorganiza kugira dutahe, il ne faut pas que l'ennemi, à travers Bwejeri et Zirikunama, donc Nkunzimana Félicité, sème la mauvaise graine y'urwanko rufatiye ku moko. Donc iki gikorwa dukora si kibi, ahubwo ni gikorwa kiri très honorable et cyo guteza imbere cane gose, cyo kuvuga tuti ibi bintu yirangaje y'ivangura ry'amoko au sein de l'opposition siyo. Et d'ailleurs ce ne sont même pas des opposants, nka Nkunzimana Félicité yirirwa mu Burundi akaca besha, akaca nyegeza identité yiwe, akaca yiyita Zirikunama, kuko aje yitwa kuriya nyene yitwa Nkunzimana Félicité, abantu bamubaza bati none ivyo uravuga ça correspond pas kubera ko utahi Bujumbura mu bacakara. Donc c'est important gukora iki gikorwa. Tubandanye, reka duhe ijambo Chantal. Yego, pardon. Urambabarira gatoya. Yego, urumva Renaud, sinavuze ko bitari important, ariko ni ibintu biteze important, mugabo biradutesha umwanya cane gose. Malheureusement urumva duteza kubikora, mugabo biradutesha umwanya wo kuyumvira ibindi by'ingirakamaro. Merci. Yego, vraiment aho vuze ukuri, ngabo urumva ni ivyo nyene, dedira gutera icumu, ariko ntiwocureka kurikurako no kuyivura ngo nuko utegezwa kwa avansa. Wahava usanga ugeze kure, wavuye amaraso utagishika naho ugiye. Donc dede iguteye icumu, non seulement urabloka, kandi nawe ugatera ukavuga uti aba bantu non. Mugabo c'est vrai que ça nous fait perdre du temps et c'est très dommage. Mugabo aussi c'est pas étonnant que dede yaronse abikoresha. Mugabo ifo ko tubamenya abo bakenyera rugamba nizo mbonera kure zo mu space zitiyemera zidashirira, mugabo baje gushirira. Nk'umwe hariho ubona abonye mu gatondo ariko yishura ibintu wabahutungu nibi ngo mumeze uko, ukibaza uti donc wowe uri kuvuga ko uzogwana ugwanyira igihugu abo donc bane nabo wama wita bacakara ukiba. Bon anyway, reka duhe ijambo Chantal. Chantal, karibu. Chantal, wari wadugije ukuboko tuguhaye ijambo pour privilégier abadamu. Okay, ndumva Chantal atanyumva canke ngira hariho problème ya micro yanje. Reka duhe ijambo uwari yakurikiye ni Vital, yari commandant quelque chose. Commandant, karibu. Ego, murakoze cyane, banje ko hamwiriwe. Mwiriwe. Ego, ni byiza kuza turavuga ku bijyanye na bano bantu binyegeza ngo bagomba kubohoza igihugu bakoresheje ubwoko bumwe, ariko twaramaze kumenya ko ari intumwa za CNDD. Kuko muri kino gihe nta uko hari ubwo bufata igihugu cyari bwo gwanya leta ngo
Komanda Matama, mikro yanyu iguma icikagurika, sinzi ko muri ko mukoresha Bluetooth, kenshi niko bigenda. abashoboye kugira ubwenge buke babakurikire ariko ntituzobakurikira twarabamenye ko ari intumwa za CNDD noneho bakaca bashirako n'akandi ngo abatutsi ngo bagenda bavuga ivyo binabo babwejeri n'abandi ejo bundi bari batumiye n'uwundi mudamu yitwa nafashe n'ijambo jewe ndiko ndababwira ati ivyo muvuga baca bamenya ngo ndimbonera kure ariko nuko batazi umutima wanje ukuntu izo mbonera kure ivyo zankoreye none munsi ivyo ndimwo n'amagorwa n'ibiki nibirebire ntavyo bandaniriza hano rero abo bantu reka twarabamenye reka tubagwanye tugaragariza abarundi tubabwira abari bo ivyo ari byo bakora ko atari vyo hanyuma inyuma y'ivyo cyangwa imbere y'ivyo tubandanye dukora ivyo twari turakora bizotuma dusubira mu gihugu cacu c'amata n'ubuki naco no gushira inguvu hamwe uwo ari we wese muco ashoboye dukora ibishoboka byose ndazi mu bari muri iyi space benshi nta bari mu Burundi hari ivyo utovuga uri hajya muri kijya gihugu kugira duze dusubire muri kijya gihugu nta biganiro bakeneye abadede no gukoresha imbaraga no gukoresha inguvu izo nguvu nazo no kurondera mu bishoboka byose harabamaze guhaguruka berekana inguvu zabo baramara kwidenosa kubagwanya irya leta reka tubarujwanye tubafashe umuco ashoboye uwo wese ashoboye n'uwundi afise izindi nguvu nazizane aje hamwe n'abandi dukurikire detabara dusenyure irya ntwaro y'agacinyi zirya ntwaro yatwambuye abavyeyi yatwambuye vyinshi kuva na kera kuva ishikaje wese nigeze ndayiha niyumvamo ko CNDD izigera ikora ibintu bizima kandi murabizi ivyo yagiye ikora 2010 ivyo yagiye ikora mu ipfunga abantu yica abantu ba Pacifique muribuka bica watwara Orkome bisha abantu benshi cyane bacu uno musi rero nta ciza na gitoye jewe na waziga ko ndetse ko twobagwanya tugakuraho zirya bandi kandi sinabeshe urabona ko nabo bamaze gucanamwo ubwabo barapfungana baricana ubwo nyene ubwabo rero muze dufashire inguvu hamwe tugwanye irya ntwaro tufashe rero tabara tugwanye irya ntwaro hama niyo mu gihugu tugitunganye igihugu kitavangura igihugu umutu n'umututsi umutwa bose bidegembya murakoze Pardon, nariko ndishura umuntu. Merci commandant kwijambo ryanyu, reka nishu nk'ijambo buzoca tweto. Karibu buzoca tweto, ijambo ni kwanyu. Murakoze cyane ndagize mwiriwe reno. Mwiriwe. En fait, ndiko nishura umuntu yanditse ati ngo la lutte contre le génocide n'est pas une opinion politique banale, ngo c'est un combat pour la survie. Aca yandika ati wewe nimba uri umunyepolitike ngo udashobora kuvuga kuri ico kintu twogutahura bla bla bla. Uyu muntu reka ndamwishure reka mwese ndabasomera ivyo ndiko ndamwishura cengira envoyer. Ndamwishuye nti reka iryo terabwoba ry'ubujuju ntirifata, ni wewe uri muri politike na ba Reverien. Amaspace maze gukora kuri genocide arivugira. Voilà. Ndamwishuye kandi ndakwishuye n'umuntu yita Parodi de 2639. Donc Parodi reka ubujuju genda mubwire Reverien abahe iyindi mitwe mwokoresha itari genocide. Turi kumwe? Tubandanye. Izo commentaire yanditse nariko ndazisomera nazibonye reka ngira ico ndazivuga ko imbere ko nshikiriza ico nari niyumviye kuvuga kuri teme yawe baravuga ngo ukugwanya genocide ngo ntitugwanya genocide ngo basinduhije n'abandi ngo ntibigira bacisha genocide y'abatutsi mu kanwa wababwiye uwemeza ko bo bari kurwanya genocide kurya bakabadoshika kuri ezirita canke ku nyishu bifuza ninde ubundi urwanya genocide afata abandi bose akabita abaparipehutu akabona yuko ari hazoce ariko aragwanya genocide y'abatutsi birace bugufi wumviriza impanuro bahabwa
n'abasigarira twebwe abavictime nyene n'abandi b'iyo jenoside yabaye mu 1993 b'ubwicanyi bwabaye mu myaka yagiye irakurikira banumve bishe no mu kibanza c'abandi kuko yego jenoside irigishwa igategurwa hanyuma igashyirwa mu ngiro ariko hari n'ubundi bwicanyi burenze bwakorewe abatari abatutsi. Ni gute woshobora kuvuga yuko abahutu bose ari abicanyi kandi abo bahutu nyine harimwo abishwe urw'agashinyaguro, abatawe mu nzuzi, abiciwe imiryango. Hari uhora avuga ngaha maze kumva inshuro zingahe avuga ati nasigaye ndi umwe mu bantu 10. Uwo ni umuhutu ukamurenza ku ruhu rw'amazi ukabona yuko ububabare bufise umututsi wenyine. Ivyo ndabibabwira nanje ndi mu bavictime kandi nibo ndiko ndakebura ivyo naho bishika. Ikindi eske bisigura neza kurwanya jenoside kwari kuza kuri aya maspace abandi bose ukabaha uruhande hanyuma ugaca ufata urwo ruhande witwa kuri kuragwanya ukagwereka ibitari ivyo histoire icuritse yo kubita bakavariye n'ibiki ukabona yuko uko ariko kurwanya iyo jenoside. Ibyo bintu ndabitumye parodi kuko naponye ivyo yandika ko ari kumwe n'akajya kagwi ni jewe canke ijwi ryiwe riko riragenda? ni ijwi ryiwe ririko riragenda. Niyumvikana Buzoca egera mikro. ubu uranyumva? Yego neza cane. Yego nariko ndavuga nti sinzi aho mutanyumvire kuva nkitangura ntimwanyumva. Oya twakumva ariko vyagumye bigenda. Yego nariko ndavuga nti ivyo ari byo byose hamwe igihugu gitabawe abantu bagifukamye mu nda bakahava n'aba bavuga yuko baharanira ukurwanya jenoside les victimes za jenoside zabaye bazoronka ikibanza babereye, bazoronka igihugu babeho neza. Haco gituma ntumva ukuntu abantu bari muri urya mugwi waziri ku nama na kositu bahataka bagwanya abantu bose. Rero ico nagomba kuvuga kuri iyi teme jewe naravye video vraiment yampumurije yanryoheye cane. Ni video y'umuzungu w'umudepite mu Bubirigi yariko aravuga ko ashigikiye imiryango y'ababuze ababo bariko baramwereka bari abantu Fokode yaronse amafoto yabo bazimanganye. Ico campimbaye nabonye yuko finalma amakungu ashobora kudutahura kandi tukamenya yuko dusanzwe tunazi yuko umwe yifasha gusara atifasha gusaba. Turonse abadushigikira tuzoshika ku kintu ku ntumbero ibereye. Hanyuma ikintu nagomba guhanura mwese vraiment muri uwo mwanya mu mpaye irevre abatugwanya mu buryo bucanke buriya baradutwara umwanya, ariko turonse uku kuntu tuja turaza ku maspace tworaba ibindi tukareka kwifokaliza cane kuri abo bantu nyene kuko finalma ucumenga bobo baca baduza ibitugu bakibaza yuko badushoboye. baherekeza ma ETM mwozimya mikro yanyu merci. Ego ico nico nagomba kuvuga kugira ngo tugerageze tugire inguvu zo gusiguriranira, tugire inguvu zo guhanahana ivyiyumviro zivyo tuma dutera imbere twavansa gusumba ukwifokaliza kuri aba bantu. Revre ce sont des ennemis, n'abantu bashigikiye uriya butegetsi directement ou indirectement, kuko ndavuga indirectement parce harabarimwo kugahinda
kukuntu baba bariciwe ababo bakabona yuko barya babari imbere bo bari abazoshikana abazobashikana ku butungane oro abo nabo bafise ico bariko barakorera kindi kinaboneka kuko ntiwotora umuntu avuga romemerangaje nk'iyabaseni DFDD ngo uvuge yuko azohava gushikana ku kuronka la justice aroroke abo baseni DFDD bavuga ivyo bobo bataniyumvira batarota bashira mu ngiro ivyo bosabwa n'ubutungane bwo aribwo bwose voilà naho nagomba kugeza murakoze. Ok, merci beaucoup. Chantal, ukuboko kuracadugije sinzi ko oya kwamanutse. Reka duhe ijambo Hagera hanyuma ETM. Hagera karibu, ijambo ni gwanyu. Ego, murakoze Renaud na Wilson pour iki kiganiro. Donc, retour à la conférence débat ya Focode. Turiko turavuga ibyabaye mu Bubiligi cyangwa turiko turavuga ibyabaye ejo? Oya, je urumva kabaye agacishijwemwo kuko igihe navuga ko mfise space hari uwanterefonye amakuru ku biyago mwiriwemwo entre tango pole ngo bakwimye ijambo bakumerera nabi hama bon jewe nagomba bivugire kuri conference kwibuka bacu ba 2015 ariko cancishamwo aussi abantu baje kudusamaza bashaka yuko 2015 yibagirwa bashatse kutwereka yuko 2015 cari igikorwa c'umuzungu nkaho umenga bajya abana bishwe byari bikenewe ko bapfa kandi ko bicwa nkuko umenga Dede yagize neza kubica ngo kugira igwanye igikorwa c'umuzungu. Nico gituma nabavuze kuko ce sont des personnes qui se font passer nk'abantu boba bababajwe natwe canke babaranye natwe ariko bakaca baza kudushinyagurira nkuko umenga kijya gikorwa ca 2015 cyo kugerageza kubohora igihugu cari gikorwa Dede yagize neza gukora mu kwica abantu kuko yoba yari kwigwanya imperialisme. Nico gituma ndabavuze tubandanye. Ego, ariko kuri icyo kintu uvuze oya ntibanyimye ijambo kabisa bari impaye kandi ngira ngo nari intervenir à plusieurs reprises gusa bambwiye ngo wapfuye kuvuga ikintu kitajanye nabo baca barakumanura sinzi ko umuntu yambwiye gutyo yabeshe canke